hirya hino nazira numvijwe n'umukunzi. Hari kuri uyu wa kane igenekerezo rya 15 Myandagaro mwaka 2024 aho muri Fondation Visions of God Burundi bari baramukanye urubanza rudasanzwe rwo gutanga impamyabushobozi certificat de formation ku bakenyezi bo muri quartier Nkenga Busoro muri zone Kanyosha commune Muha mu gisagara ca Bujumbura bakurikiranye inyigisho zo kwiteza imbere biciye mu mwuga wo kubarira. Ubwa mbere nkiza narabona yuko umenga n'ibintu kugira importance ariko gukura mama ndabona yuko ndiko ndevuriwa pratique theory byose ndabikora. OSCP nakubabariye urakoze kumarira. Inyuma yo guhereza abo bakenyezi inyigisho yise isanamitima, inyigisho zibafasha gusubiza hamwe no kurekuriranira, Solange Iradukunda benshi batazira Tantine Soso yaranabigishije kwiteza imbere no kurwanya ubukene n'inzara kumwe n'iyindi migambi ijanye no kwitaho no kwigisha abana babo batari baronse amahirwe yo kuja mu mashure. Arasigura icyatumye yiyumvira iyo migambi ihurikiye muri Fondation yise Vision of God. Kugeranya mama indwi baregeranya tuganira kuvyerekeye iterambere, tuganira kuvyerekeye umukenyezi bimugora mu rugo na biriya bikomere baba bafise, turaganira mu by'ukuri sanga ikihutirwa suko kwiga imyuga kuko bari bagikomeretse, sanga tubanza kuganira ikintu cyitwa isanamitima. Iyo nyigisho niko nayise turaganira hanyuma mbona ko mu by'ukuri imitima yabo ikeneye gusanasana. Tumaze gusanasana imitima twagize ikiringo cy'amezi 6 tuza buri munsi tuganira tukarira tukongera tukihanagura tukongera tugatamba tukongera tukarira, ariko mu by'ukuri abamama barakira. Tumaze gukira rero turavuga tuti ndabona umuntu amaze gukira bigenda gute, akura amaboko mu mpuzu. Abamama muzi twiga umwuga wo gushona uwo bita kubarira abandi mu rurimi rw'ikirundi. Uno munsi rero tukiga amezi 6 twiga kubarira, ibyo mubona uno munsi nibyo tugiye kubereka, nibyo tugiye no gutanga impamyabushobozi. Bamwe mu bashitsi bari bateye iteka ivyo birori harimwo abaririmbyi babiri rurangiranwa, Apotre Apollinaire Habonimana hamwe na Girukwishaka Boniface benshi bazi ku izina rya Bifes, kumwe n'umuvugabutumwa Alice Manisha. Abo bose kumwe n'abandi bagiye barafata amajambo barakeje uyu mugambi wa Tantine Soso banamwipfuriza kubandanya atera intambwe ije imbere. Hano sinibyo kubaka izina ryiwe no kubaka ministère, urabona ko aribyo bigezweho ku isi kugira ngo abantu basayangane bahamagara amateleviziyo mu bintu by'ubusabusa n'amadiri abantu baba barimo yo kwitumbisha no kwiyungunganya ku gatwe kabo, ariko umutima wamuhagurukije ni umutima Imana yaguhaye mu ishengero. Nibaza ko mu Burundi dufise abantu benshi ariko ivyumviro byabo usanga nuko umukozi w'Imana bivuze baraba famiye zabo gusa, sivyo? Ariko nimba yiyumvira abantu batavukana akimvira ku bantu b'abanyagihugu juste kugira ngo arakora imitima yasizikaye, nibaza ko kuri amashi menshi gose cyane. Nuko yavuga ati icyo abantu bameze nka Solange zashaka ibihumbi 10 mu Burundi mukayisa na bamwe mu bakenyezi bashoboye kuronswa impamyabushobozi barakengurutse ko izo nyigisho zabagiriye akamaro zikabahindurira ubuzima. Urupapuro rusanzwe kuko narabyifuza ko noruronka, ariko Imana bigira byose yabifashijemwo naronse urupapuro rw'umutsindo. Icyo novuga nuko nokenguruka kandi nta mutima n'igihe sinigara nezerwa, ariko ndanezerwa cyane rwose aho ndi mumana akanyamuneza ntangere. Kuva ku bakenyezi indwi batanguranye n'izo nyigisho mu kigo ca Vision of God, ubu bageze ku bakenyezi 400, muri bo abarenga 100 akaba ari bo baraye baronse izo mpamyabushobozi.
twese